Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu mpungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bigiye bitandukanye vyo kuri uyu mugabane, mu bihugu nka Zambia, Kenya, Uganda, Tanzania, mu buseruko bw'igihugu cacu Burundi ndetse n'ubumanuko mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubumanuko nyine ngaho muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire kuri iyi nkuru ivuga ku mutekano w'igihugu cacu c'Uburundi. Umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye, reka tuyatangurire ngaho muri Ntare Rushatsi. Ubwoba ni bwose, yaraye yanse gusohoka igihugu kubera atekewe n'icoba c'uko ashobora gutembagazwa ku butegetsi. Umugambi wo gukora kudeta ngaha mu gihugu cacu Burundi urabandanya utegurwa n'abagabo bakomeye cane, abagabo b'ibicocoro, abajenerali batandukanye, akagwi gakomakomeye cane kariko karategura gutembagaza umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Kuri uyu wa kane w'iyindwi turiko turasozera nibwo Evaristo Ndayishimiye yagabishije abavuga ko bashaka kumutembagaza ku butegetsi. Ikindi kimenyamenya nuko Evaristo Ndayishimiye yagomba kugira urugendo akaja mu nama y'abakuru b'ibihugu vya EAC. Inama yabereye ngaho mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Inama yarirongowe na Perezida Salva Kiir wa Sudani y'ubumanuko, ari nawe mukuru w'iri shirahamwe ry'ibihugu vyiyunze vya EAC. Abakuru b'ivyo bihugu bose bariyo usivye umukuru w'igihugu cacu Burundi Evaristo Ndayishimiye. Nyenicubahiro His Excellency Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yari yaserutse. Umukuru w'igihugu ca Kenya Nyenicubahiro William Ruto yari yaserutse ngaho muri iyo nama. Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu ca Uganda nawe yari yitavye iyo nama, naho Madamu Samia Suluhu Hassan nawe yitavye iyo nama yaberaga ngaho muri yo Tanzania. Umukuru w'igihugu cacu Burundi Nyenicubahiro Evaristo Ndayishimiye niwe ataserutse canke ngo yitabe iyo nama ya EAC yariko irabera ngaho muri Tanzania. Ibi rero ngo bikaba vyerekana icoba nuko bayatinye ko ashobora gusohoka igihugu bagaca bamutembagaza. Uyu mukenyuro Evaristo Ndayishimiye yafashe yabonye ko ku bwa Petero Nkurunziza, umuhisi Petero Nkurunziza, ubwo bari bagerageje kumutembagaza ku butegetsi akagaruka ngaha mu gihugu avuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho niho vyari vyabereye muri EAC, n'ubundi yagiye mu nama aca yumviriza ko bamuteye kudeta, bamutembagaje ku butegetsi, yaciye ataha. Kuvuga ico gihe ntiyasubiye gusohoka igihugu c'u Burundi na gatoyi, yarinze ashengera, yarinze yitaba umukama adasubiye gusohoka kino gihugu c'u Burundi. Kuri ubu rero Evaristo Ndayishimiye nawe barabona ko atekewe n'icoba cane bivanye n'ijambo yashikirije ku wa kane, kandi akaba yagomba kugira urugendo ruja ngaho muri EAC, naho akaba atashimye gusohoka igihugu ngo ashikeyo ajyeyo. Biraboneka koko umugambi ukomeye wo kumutembagaza ku butegetsi uhari.
mu ndwi yaheze hari hugawe ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ca Bujumbura. Ivyo vyabaye ubwo amatara yabura kuri ico kibuga c'indege, bamwe batangura urukurukuru rw'uko hashobora kuba hari umugambi wo gutembagaza ubutegetsi babanje gufata no kwugara ikibuga c'indege, ariko ngo bikaba vyaraje kuburizwamwo iperereza rigatahura ivy'ayo makuru. Mbere kandi murazi ko hari n'indege zankiwe kugwa kuri ico kibuga ca Melchior Ndadaye ca Bujumbura, zisanzwe nuko amatara yari yazimijwe, amatara yari yabuze ngaho kuri ico kibuga k'indege ca Bujumbura. Bamwe ico gihe ngo bahise bihutira kuri RTNB, irazungurukwa cane igoteshwa abasoda b'abakomando bizigiwe bakorera umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Kuri ubu rero biraboneka ko rero Evaristo Ndayishimiye ashobora gutembagazwa umwanya n'umwanya, umwanya ku mwanya mwakumva ubutegetsi bwiwe babukomboye, kuko ngo biboneka ko ata kintu na kimwe ariko aramarira igihugu, ariko we avuga ko abona ko Uburundi bugiye kuba igihugu c'amata n'ubuki, igihugu ciza cane, igihugu kizoba giteye imbere mu mwaka w'2060. Ivyo nivyo niko kazoza, niyo mbona kazoza umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye aha Uburundi. Ibintu bikabona ko bidashobora gushikako bivanye nuko igihugu c'Uburundi gifise abasuma benshi, kandi umukuru w'igihugu akaba adashobora guhangana no guhana bene nk'abo basuma biba bakanyonya itunga ry'igihugu cacu c'Uburundi. Iyo kudeta rero iriko iravugwa, hakaba havugwamwo abagabo bakomeye cane, abagabo b'ibicocoro bafise amaranka canke amapeti y'amajenero. Abo bajenero ngo nibo bashaka kwirukana Evaristo Ndayishimiye. Mu mezi yaheze yarabahamagaje iwe muhira. Evariste Ndayishimiye ahamagaza nyene abo bajenero hafi ya bose, boba abavuga kumwe nawe, abatamushigikiye, abari inyuma ya Generale Guillaume Bunyoni. Abo bose bari bakoranye, baragize inama yamaze iminsi 2 atagusohoka atakugira ute, barya banywa bari muri iyo nama iwabo w'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Iyo nama rero ikaba yarapfunditse ko Generale Guillaume Bunyoni agomba kurekurwa vyanka bikunda, ariko ngo bikaba biboneka ko Evaristo Ndayishimiye bivanye nuko ari we yapfunze Bunyoni, amwagiriza ko yashaka kumutembagaza ku butegetsi, ata kintu na kimwe biboneka ko yoba yaraciye ashima kubikora ko kuri izo ngingo zari zapfunditswe n'abo bajenero bipfuza ko Generale Guillaume Bunyoni akugwa mw'ibohero agashigwa hanze akidegemvya, ngo kuko Bunyoni yaragwaniye igihugu, arakorera igihugu. Umwaka w'2015 ubwo hari hadutse yegeregere bateye kudeta, ubwo Godefroid Niyombare yagerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Generale Guillaume Bunyoni ari mu bakoze cane, ari mu bagwanye umuhenerezo, abagwanye inkundura kugira ngo umuhisi Petero Nkurunziza asubire agaruke mu gihugu, agaruke ku butegetsi bwari bwafashwe na Generale Godefroid Niyombare. Ivyo byose rero vyarabonetse ko ubutegetsi bwa Gitega ngo mu gihe butarekuye Generali Guillaume Bunyoni, abo bajenerali nabo barashavuye cane, harimo Generali Gaburiyeri Nizigama batazira Tibia, Gaburiyeri Etienne Ntakarutimana Murantunga, Generali Etienne Ntakarutimana batazira Steve, n'abandi bajenerali batandukanye biboneka ko bashigikiye Generale Guillaume Bunyoni, harimwo umushikiranganji wa mbere Generali Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika, nawe hajya naho yamusubiriye agenwe mu mabanga n'umukuru
w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ariko ngo arashigikiye Generali Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo vyose rero bikaboneka ko umukuru w'igihugu mu gihe atarekuye Bunyoni, nizo mvo babona ko bagomba kumutembagaza kuri buno butegetsi ariho muri kino gihe. Turabandanya dutohoza amazina yose y'abajenerali avugwa muri iyo dosiye yo gutembagaza ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye. Abo bose nabo tugomba kuzobashikiriza urwo rutonde rw'ayo mazina y'abajenerali, abagabo b'ibicocoro, akagwi k'abajenero kipfuza gukura Evaristo Ndayishimiye mu mabanga yo gutwara igihugu cacu c'Uburundi. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane.